Ishiramwe rya Buraya ryagiye imbere mu kwiyamiriza ibitero vy'Uburusiya. Umukuru w'urwego nyobozi w'iryo shirahamwe Ursula von der Leyen yavuze ko ivyo bitero vyerekana ko ngo Uburusiya bushira imbere iterabwoba n'igikenya. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'abivunira umwansi hamwe OTAN Jason Stoltenberg yiyemeje kubandanya bafasha abanyagihugu ba Ukraine kubera ivyo yise gasomborotso ka Kremlin. Ubushikiranganje bw'ubuhinde bujejwe imigenderanire bwavuze yuko burajwe ishinga n'ibitero bigabwa ku nyubako rusange za leta hamwe n'impfu z'abanyagihugu ngo hatavuzwe aho ivyo bitero bisa n'ibizanana. Hagati aho Perezida Putin yavuze yuko urukurikirane rw'ibitero vya misile hose muri Ukraine ari ugusubiriza mu ndumane ku gitero cagabwe ku kiraro gihuza Uburusiya n'intara bwigaruriye ya Crimea. Amahinguriro atari make muri Iran yatangaje ko yakozwe ko n'ihagarikwa ry'akazi yagizwe n'abakozi mu kwifatanya n'abari mu myerekano hirya no hino mu gihugu kubera urupfu rwa Mahsa Amini ari mu minwe y'abapolisi mu kwezi guheze. Video zasohowe n'ibitangazamakuru bikora mu rurimi rw'igiperse muri ico gihugu zerekanye abakozi bari muri yegeregere baturiye amapine imbere y'uruganda rw'ibihingurwa mu bitoro rwa Asaluye mu buraruko mu bumanuko nako bushira uburengero bwa Irani. Hari abandi bakozi nabo batanguye yegeregere ku mahinguriro y'ibitoro i Abadan mu burengero hamwe na Kengang mu bumanuko. Guhasha abari mu myerekano muri Irani birabazwa yuko bimaze guhitana abanyagihugu bashika hafi amajana 2 n'abapolisi bashika 24. Hagati aho Ubwongereza bwafatiye ibihano abarongozi bo ku rwego rwo hejuru mu vy'umutekano muri ico gihugu ca Irani. Ifatwa ry'ivyo bihano ryatewe n'uburyo ico gihugu kiriko kirahasha n'inguvu nyinshi abamaze iminsi muri iyo myerekano. Ni inkuru ya James Landell arabibijanye n'imigenderanire mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Abantu amagana baguye mu myigaragambyo yamagana leta ya Iran yakurikiye urupfu rw'umukobwa muto wapfiriye muri gereza. Ibihugu by'Uburayi na Amerika byamaganye uburyo abayobozi bitwaye bagakoresha imbaraga zikarishe mu gusubiza kubigaragambya. Kuri ubu Ubwongereza bukaba bwateye ikirenge mu cya Amerika kubijyanye n'ibihano. Icyo bagambiriye ni polisi ishinzwe imyitwarire itegeka abagore ibijyanye n'imyambarire muri Iran. Abagize urwo rwego bose ntibazemererwa kwinjira mu Bwongereza ndetse imitungo yabo yose iriyo izafatirwa. Abandi bahanwe n'abarinzi ndetse n'abakomanda 5 b'abapolisi bashinjwa guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga James Cleverly yavuze ko ibihano byagaragaje ko abayobozi ba Iran bazaryozwa uruhare rwabo mu gukinyiza abagore n'abakobwa ndetse n'icyo yise imyitwarire ikarishye bagaragaje ku baturage babo. Aya n'amakuru ya BBC. Abajejwe intwaro mu ntara ya Tigray igeramiwe n'intambara muri Ethiopia bagirije leta hamwe n'abayifashe mu mugongo muri Eritrea kuba bagavye ibitero bijaniranya vy'ibisasu mu turere dutuwe n'abanyagihugu. Bahamagariye abanyagihugu b'i Tigray guhaguruka nabo bakaja ku rugamba. Uburongozi bw'iyo ntara bwavuze yuko ibitero vyibanze cyane ku turere duhana urubibe na Eritrea. Ibiganiro vy'amahoro vyateguwe n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika vyagomba gutangura muri Afrika y'Epfo muri nondwi vyigijwe inyuma kubera imvo zavuzwe ko ari z'uburyo. Gutana mu mitwe muri iyo ntambara yo hagati mu gihugu imaze imyaka 2 kwasubiye kwaduka mu kwezi kwa 8 nyuma y'amezi menshi y'agahengwe. Ethiopia na Eritrea ntaco biratangaza. Ubushikiranganje nako Ubushinwa bwatangaje igitigiri cambere kinini c'abanduye COVID kitaheruka gushikwa ko mu ndwi zitari nkeyi haca hashigwa ko amategeko yo gukumira ico kiza mu miji no mu bisagara hirya no hino muri ico gihugu. Ibi bishitse mu gihe hitegurirwa inama ikomeye y'umugambwe uri ku butegetsi izoba mu ndwiza. Ni inkuru ya Mike Bristow mushikirizwa na Prime ndi ku magenge. Hari abantu ibihumbi 2 batowe ko banduye umugera wa COVID. Ni igitigiri gito ufatiye ku rugero rw'isi, ariko mu Bushinwa byatumye uturere amajana dufatirwa ingingo zo kutava mu rugo. Hari igitutu gikomeye cyo kurwanya ko uwo mugera ukomeza gusubira kwaduka imbere yuko haba ibikorwa vya mbere bikomeye muri politike mu Bushinwa mu gihe hari haheze imyaka myinshi bitabaye. Kuva kuwa Mungu umugambwe w'abakomunista uzogira ikoraniro. Abanywanyi bawo bo ku rugero rwo hejuru bazokwemeza ikiringo cya gatatu ca Perezida Xi Jinping. Ibyo byose bikaba bibaye
mu gihe ihangiro ryo kurandura covid mu Bushinwa ririko rirahungabanya ubutunzi. Amafaranga yinjizwa n'ubukerarugendo ku ndwi iheze y'ikiruhuko mu gihugu yagabanutse ko ayarenga 50% ugereranije n'igihe cy'imbere y'ikiza ca covid. Ben Bernanke yatwaye ibanki nkuru ya Amerika mu gihe c'ingorane z'ubutunzi cyo mu 2008 n'umwe mu bahawe agashimwe kitiriwe Nobel mu vy'ubutunzi muri uno mwaka. Yasangiye ku gashimwe n'abandi babiri b'abahinga mu vy'ubutunzi aribo Douglas Diamond na Philip Dybvig. Aka gashimwe rero bakabahaye kubera ibikorwa vyabo ku kamaro ko kurinda amabanki guheregwa n'amahera bitewe no kubikuza kw'ikirenga y'abakiriya bagiza koba kuko bahava haba igihombo. Ngo ubushakashatsi bwabo bwazanye akarusho mu kwirinda ingorane zikomeye hamwe no gukenera gushigikirwa kw'amabanki. Ivyo ngo bikaba vyabaye ngirakamaro cyane mu gihe ca covid. Florentine. Arakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Unaho duhere ku nkuru yerekeye amagara y'abantu kuri no munsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi b'ingwara zo mu mutwe. Ikinyamakuru The Lancet gishimikira ku bijanye n'amagara y'abantu casohoye icegeranyo gishasha cerekana ko ibice 80% by'abantu bafise ibibazo byo mu mutwe muri rusangi bakorewe ikumira n'ivangura nka bimwe mu bindi bibazo bahura mu gihe bari mu gihe c'ubukiruke. Abakoze ico cegeranyo basaba amareta gushiraho imigambi yerekeye ubuzima bwo mu mutwe no gukuraho igihano gihana kwiyahura. Inkuru ya Roda Ojambo mwishikizwa na Ivete Kabatesi. Muri Afrika hose abantu babarirwa muri miliyoni 116 bari bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe mbere y'icyorezo cya COVID-19. Icyegeranyo cy'ikinyamakuru Lancet cyandika inkuru z'ubuzima kiburira ko imibare ishobora kuba irenze iyo. Abantu bake nibo bashobora kubona ubuvuzi bwuzuye kubera ubuke bw'abaganga babifitiye ubushobozi, amavuriro y'indwara zo mu mutwe mu bice by'icyaro ndetse no kubura amafaranga yo kugura imiti. Abantu barenga 300 bigeze kugira ibibazo byo mu mutwe bakaza gukira bagize uruhare muri iyi nyigo. Bavuze ko bahuye n'ikibazo cy'ihezwa haba mu ngo cyangwa mu kazi. Imibare y'abagira uburwayi bwo mu mutwe batabona ubuvuzi iratandukanye muri buri gihugu. Ba nyiri iki cyegeranyo kandi bifuza ko za guverinoma zakongera ingengo y'imari muri gahunda z'ubuzima bwo mu mutwe zakunze kutitabwaho mu igenamigambi ry'ubuvuzi ndetse n'iterambere muri rusange. Inkuru ya Roda Ojambo. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse yuko urubanza rwa Hakuzimana Abdul Rachid rurungikwa mu rwego rusubiramwo rwa sentare nkuru isubiramwo iburanisha ry'imanza zijabuka imipaka akaba ariyo imuburanisha. Nyuma yaho Hakuzimana atangiye intambamyi z'uko sentare nkuru ya Nyarugenge atabubasha ifise bwo kumuburanisha. Hakuzimana avuga yuko ari umunyapolitike n'umunyamakuru akaba aregwa ibyaha 4 birimo guhakana no gupfobya jenoside. Ubushikiriza manza bukavuga yuko yabikoreye mu bitangazamakuru bitandukanye no ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ni inkuru ya Yves Bucana yakurikiranye ugo rubanza. Mu gusobanura inzitizi yatanze mu rukiko yuko rudafite ububasha bwo kumuburanisha, Hakuzimana Rachid yavuze ko mu byaha aregwa birimo guhakana no gupfobya jenoside asanga ubushinjacyaha butaragombaga kugishyikiriza uru rukiko, ko ahubwo abo yagikoreye bari gusaba guhabwa umwanya wo gusubiza binyuze mu gitangazamakuru cye, byananirana bigakemurwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umwunganira Maître Matimbano Barton we yavuze ko icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside kiri mu bubasha bw'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imbibi, ko aramutse aburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byaba bimwambura uburenganzira bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwo busanga nta kosa bwakoze, cyane ko bwaregeye urukiko rwisumbuye kuko rufite ububasha bwo kuburanisha imanza z'inshinjabyaha ku byaha bifite igihano cy'igifungo kirengeje imyaka 5 kandi ibyaha Rachid akurikiranyweho biri muri urwo rwego. Umushinjacyaha avuga ko urukiko ruramutse rusanze rudafite ububasha rwakohereza ikirego mu rukiko rubifitiye ububasha, ariko ko rutatesha agaciro ikirego nk'uko Hakuzimana Rachid yabyifuzaga. Ntibyasabye ko urukiko rwiherera
umucamanza yahise atanga urugero ku rubanza rwa Idamange Yvonne nawe mu rubanza rwe watanze inzitizi y'iburabubasha ry'urukiko ku byaha yarakurikiranyweho birimo guhakana no gupfobya jenoside. Nyuma urubanza rwe rukoherezwa mu rugereko rw'urukiko rukuru rukurikirana imanza z'ibyaha byambukiranya imbibi. Ategeka ko n'urubanza rwa Hakuzimana Abdurrashid rwoherezwa muri urwo rukiko. Hakuzimana Abdurrashid wasabye urukiko kwandika umwirondoro we neza ko ari umunyapolitiki akaba n'umunyamakuru utarabigize umwuga. Yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha 4: guhakana no gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza ibihuha yifashishije ibiganiro yakoraga mu binyamakuru bitandukanye byo kuri interineti harimo urubuga rwe rwa YouTube Rachid TV. We ibyo byaha arabihakana. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Amakuru aturuka muri sentare ya Afrika y'ubuseruko aravuga yuko sentare y'intango y'uwo muryango yakiriye ikirego catanzwe n'umugambwe CNL wo mu Burundi ku matora aherutse kuba muri ico gihugu. Yemeje abashinga amateka bazoserukira Uburundi mu nama nshinga amateka y'uwo muryango EALA. Umugambwe CNL wamaze kuvuga yuko utemera uko ayo matora yagenze. Mu kiganiro twagiranye n'umukuru wa CNL Agatongwasa nabanje kumubaza ko yemeza niba ikirego cabo carakiriwe. Sentare y'akarere yaragwakiriye kandi yaratumye ko urubanza rwo kumvirizwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 i Kampala. Iyo sentare izokwihweza ivyo birego vyacu, yumvirize ico leta y'u Burundi ivuga, hanyuma icurubanza ubwo izoca ntabwo twoshobora kumenya ngo ruzomera kushameza kuri. Mbega none ubu ko mwahisemo kwitura sentare mwoba mwaratohoje iriya liste y'abakandida batatu banyu batowemwo umushinga amateka wa EALA? Mu gihe atari twebwe twayitanze, bafashe iyo twatanze bakongeramwe abandi baba babikoze bisunze iki, bafite uburenganzira ubuhe, ko atari bafata ingingo, ko atari bashobora gukora ibintu mu izina ry'umugambwe CNL. Ujya munsi badutumye ko igikubikubi batatubwiye n'ivyigiye gukorwa. Ubutumwa bwagiye gutangwa mu ijoro inyuma ya saa 4. Jena nabubonye mbere mu gitondo mbyutse, hanyuma mbajije abandi bati natwe twabubonye, ati mugabo amatwa dusumira abashinga amateka ba CNDD-FDD babatumye ko saa 2 ko bazobanza guhurira mu ngoro mugambwe. Hanyuma rero mu nyuma tushakisha baratubwira bati burya rero ni abashinga amateka ba EALA nibo muja gutora cyangwa muja kwemeza. Twese twumva rero yuko hari mu ingorane kuko hari hamaze gusohoka deja urutonde rw'abo bavuga yuko batowe, kandi urwo rutonde bavuga ko batowe nibwo rwahavuye rubanyago nyene. Harya kwari nkukuza kugira inkinamico bahuma amaso abantu basuka inkore ku maso ngo abashinga amateka bose bari hamwe ngo twatoye abaja guserukira Burundi muri ya namashinga amateka. Hariho n'abanuganuga bati ivyo ari byo byose honorable Gwasa nahavuga ko ivyo bikorwa atavyo yarazi babibararikiye ikitaraganya. Yarabizi kuko no mu bakandida ba CNL harimwo umutambukanyi wiwe. Bo mwobishura iki nk'abo bantu bavuga ivyo? Ico ndabishura kurarika igitaraganya ico twararikiwe kitavuzwe uko byagenze. Ntavyo narinzi, iyo mba nari ndabizi sinari kubaza ngo tugiye gukora iki, tugiye kwiga iki. Ikigira kabiri kukijanye n'urutonde, urumva twe twatanze urutonde rw'abantu babiri. Mugabo urumva yuko bo bagiye bajanye urutonde rw'abantu batatu, urutonde rwa batatu twe je kwatagona natanze detozi yo gwaje ruzanana. Ikindi no kubwira CNDD-FDD kubashinga amateka 9 yari yihaye batandatu. Muri abo batandatu yihaye ibibanza bitatu bisigaye ikifata yuko kimwe igiha CNL, kimwe iprona, ikindi kimwe abatwa. Ye gutoza rero kwemera ngo abashinga amateka bemeze hariya. Bace bazana urutonde rwa batatu kuri iprona, kuri CNL no kubatwa. None ayo matora hamwe uzana liste fixe y'abantu bangana n'ibibanza ushaka, ahandi ukitwa yuko ugize amatora. None inama nshinga amateka niyo ari kudutorera cyane twe twari kwitorera. Ni kuki batatubwira ati dukeneye umwe nimutuzanira izina ry'umuntu umwe. Urumva yuko n'ivyo je natanze nabitanze nisunze uko amategeko avuga, sinabitanze kubera yuko bambwiye ati bigenze uko canke bigenze kuriya. Umukuru w'umugambwe CNL Agathon Gwasa
gahuzamiryango ibasubize mu Burundi tuje mu ruganda rw'ipiripiri rwo mu Buterere aho ni mu gisagara ca Bujumbura uruganda rwitwa Best Food Solutions rumaze kumenyekana hanze y'igihugu. Best Food Solutions rero ruri mu nganda zegukanye agashimwe mu irushanwa ryo muri uyu mwaka ry'ibikorwa vy'uburimyi bikorwa n'abasore muri Afrika Gojetas mu mwaka wa 2021 rwabonye agashimwe kitwa Innovation Award katanzwe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryishinze iterambere PNUD. Urwo ruganda rufasha abarimyi baciririkiye mu kugwiza umusaruro w'ipiripiri canke urusenda no guha akazi cane cane abapfakazi. Tumaze kumva rero ivyiza vy'urwo ruganda, Jacques Nitegeka yavuganye na Eloge Niyomwungere umuyobozi warwo akaba ari nawe yarutanguje atangura kumusobanurira uko bakora muri urwo ruganda. Ko dusanzwe dukora duhingura ipiripiri ariko ubwa mbere dutanga imbuto ku barimyi hama bakarima bakadushorera umwimbu tugawuhingura uwo mwimbu tugahungura mu buryo bw'ifu hamwe no mu buryo bw'ipiripiri y'amazi hama n'iyindi twumisha tugaca tuyishyira mu mifuka hama tukayidandaza gutyo yumishije. Mufite rero uruganda rutunganya urusenda cyangwa piripiri? Yego dufise uruganda kiriko rurakura ariko ruhingura urwo rusenda. Mufite abakozi bangahe muri urwo ruganda kandi mufite umwimbu ungana gute? Ubu turafise abakora abo bita aba full time abo bo bashika kuri 7 hakaba n'abandi basanzwe bakora ku munsi abo twita les employés saisonniers bakora ku munsi abo ni 17. Igihe cyose barizanye hariho abasanzwe bakura ko udutije kugira ngo turitegure rero abo nababa bava hanze aho kazi twagahaye abadamu b'abapfakazi ba muri iyo karite dukoreramo yitwa Buterere niyo karite navuga iri muri Bujumbura iri hafi cyane rero hashinye ko aho kazi karonka tugaha abapfakazi baho mwako gace nibo rero bakora ivyo bikorwa kandi bakora ku munsi rero bagaca bahembwa cyabure ku munsi canke kundi bivanye n'ingene bacyifuje. Ubwo mucuruza nkungana gute? Kuyamazi turagira hagati ya 60 gushika kuri 70. Ibyo nizo dukora mu ndwi zibiri aho rero ikarito imwe ibirimwo amacesi 36. Hanyuma ku kijanye n'iyo yifu ubu turi hagati y'ibiro 200 n'amajana 3. Hanyuma isoko ryanyu ni imbere mu gihugu cyangwa no hanze? Ubu turiko turakorera cyane mu gihugu ariko vision yacu no kwisohokana hanze. Hariho abatanguye kutugurira nk'iyo yumye hariho abatanguye gutwara hanze kugira bagerageze iyo yumishije tried kiri aha mu gihugu sanzwe ata mashini ifise. Hanyuma hasanzwe hari inganda zikora piripiri cyangwa urusenda ngaho mu Burundi? Zirahari mu gahiziramye ziracyari nto cyane nabariko baragerageza. Muri mwanya navuga ko twebwe turi mu nganda za mbere ziriko ziraduga cyane. Hanyuma igishoro cyo gutangiza runo ruganda wakivanye numvise ko munafasha n'abahinzi kubona imbuto ayo mikro muyavana he? Mu gutangura hariho navuga abo twatanguranye uwo twigana twaragiye hamwe hama turarondera n'ubundi tugira partenariat kugira ngo dushobore gutangura mu buryo buke twari dufise. Hanyuma nyuma yaho twarashoboye kuronka agashimwe twari mu marushanwa ya Innovation Week hama turaronka agashimwe rero ivyo bica biradufasha kubandanya duhingura tuduza n'imitahe ariko mu gutangura twashoboye kugira gufatanya nabo twitwa twatanguranye kugira ngo tubishobore.